Liverpool bo bariko barakira kuri Anfield Park kipe ya Chelsea baza kuyitsinda 2-1 ariko bigaragara ko Chelsea yakinye Liverpool gatsinda bambwiye ijambo rikomeye cyane mugoro bati experience ni yakoze kwa Liverpool ibintu bibiri experience kurande gwa kipe ya Liverpool plus niki kintu cyuko Arne Slot aramenyereza yinje muri equipe yuzuye yitwa ko yuzuye mugabo ivyo yategezwa gwa nabyo sivyo Maresca yagwanye nabyo Maresca yagwanye no kwinja muri equipe bisaba kinyi benshi arabo abwirizwa gusohora kabiri abwirizwa guhisura yifuza gatatu abwirizwa kurondera umusaruro Arne Slot nivyo nje muri equipe itakaje umenyereza akomeye mugabo yubatse bikagomba gushingira ku gufata ivyemezo bikomeye gusumba ikindi kintu cyacu cyose mugihe Maresca byose byamukoraniye erega Slot gufata ivyemezo bikomeye cyakagomba kuba ivyo bifati ya mbere kubera nivyo vyagomba kumucira inzira bikavuga ngo uzoguma Anfield canke bazokwirukana kuko nimba wo kwinjira muri equipe ifise umukasere nka Endo Wataru yari mu mediateur mwiza mu gataki nibihwanye n'ivyo equipe ya Chelsea ya Liverpool kina wowe rero urinjiye usanze Wataru niwe mukasere afise imyaka 30 na wewe winjiye ushaka gukonvenka kugira ngo babanze babone n'imibiri biri bikorwa byawe ukitegerezwa kwigatinda gumana Wataru canke ndahereza umwana yitwa Ryan Gravenberch w'imyaka 21 acagirirwe mahigwe ahereza umwanya Ryan Gravenberch acahinduka numero 6 mwiza ubundi Gravenberch ntigeze bamubi yabuze confidence abaye mwiza icari gisigaye niki ndi mu busatirizi ntunze Diogo Jota ntunze Darwin Nunez mu kugira ngo jewe Anslot nkonvenke ngomba ibitsindo hagati ya Nunez na Jota nindazomba ibitsindo bien sûr ni Jota ni neze kuri bande tuje uzokina roko Jota dahari mwico gihe Anslot akazi cyo kari gaheze yasanze defense ikomeye office Robertson wa murukaza na Simicas ntangorane Trent wa murukaza na Conor Bradley ntangorane cyangwa na Joe Gomez Ibuko na Taraburukaza na Jared Kwanza nta kibazo gihari ni na Magister mu matso nibyo Jared Kwanza experience yo museka ariko unamuzigiye kuraba Ibu kuva champion tangura we na Van Dijk bariko araba consistency cyane Ibu yamaze kuba experimente cyane mugihe afata responsibility ukabona Debord afise ballon hari mu defenseur akamenya ati Van Dijk ari nyuma yanje cyangwa se Gravenberch ari buryo aza kuba ari nyuma yanje na equipe nanabonye no musi ishobora kuba muri equipe zigoye ko itsindi gitsindo kuri kudo piarite mupira miterekana yaba corner canke kuri kufra ifise aba defenseur barebare ifise numero 6 muri mwiza kandi bari 4 ku mabale airi imipira yo hejuru ni iki kintu rero novuga ngo Maresca yasombejwe iki experience no kumenya gukoresha ibaro mu gihe gikenewe please rega yari match umugabo azwi kwizina rya Maresca ntobura kumwagiriza ikosa yafashe risk idakenewe nivyo ntiyari afise Marc Cucurella yari suspendi bene karata y'inshi d'umuhondo afise ariko kandi no musi umaze kura Marc Cucurella yaramaze gakina kuri 3 birumvikana ko umenyereza yagomba kubura umukinyi mwiza wo kuri 3 ko afise Cucurella Chilwell yaramwirukanye muri effective no musi namukeneye avuga ati no mu kwa mbere Manchester gutore nimbi gukeneye hari yakenewe rero ivyemeza afata ivyemezo bimeze gute aca afata bwa mbere nyuma yo gutangaza ko yifuza gukinisha Reece James ni buri rukino rumwe ku kwezi canke ku mu ndwi zibiri kugira ngo amukingire zino mbone za hato na hato aca afata risk amuzana muri shock ikomeye cyane ari hakigaruka hari probability tuzi ngo turavize umukinyi mwiza kuri zibira mazigi atwereka kigengere cha Reece James kidari nubwo batanga ya niveau yitwa Marogusto egera ko menyereza tegeza kwiga ubujya agomba kubrikora kuri 3 abuze Cucurella mwiza gusumba ko ari gufata risk yo gutanguza Reece James kandi afise Marogusto amazigi afise ritse nziza hari strategy nyinshi zishoboka kugira ngo covering ikibanza kivuye mu Marc Cucurella ariko Reece James akaguma hanze yarafise moyo kugumana uyu musore Marogusto ku numero 2 agakinisha Levi Corwire nk'umulaterale ku numero 3 Fofana na Tosun na Darabio bagahurira muri defense centrale ibi byaje ko binamukora ko vyerekana ko yafashe ivyemezo bitari byo kuko Fendofe yabonye ko ritme bempoje Reece James atoyikorera ko byangomba kamusora ariko kandi acakora remplacement kugeza mu no mwanya mbona nazotawo Chelsea bamaze match bari muri defense akatire abagoshe 3 Badashire Corwir ndetse n'uyu mwana Renato Veiga umukinyi wonyene yakinje urugugu kujya ari Marogusto kandi ugacura eskuno musi partnership yuno mugazi kwizina rya Levi Corwir
na Beno Badiashile atifiti icizere wabonye ko yagunyagiranira amakroshaje na Darwin Nunez hageze igihe Nunez agwa mu provoka ko yaraziko mentalement c'est un joueur bwa mbere adafise place yo gutangura kabiri asibisa de critique kenshi bivaye n'amadeshe technique no kokonto ahubwo navuga ngo Chelsea zabaye kuri equipe ya Chelsea n'umugabo yitwa Reece James nuko Ancelotti yari yaruhuriye Luis Diaz sino Luis Diaz yari gutangura mu kibuga Reece James yari gusohorwa n'uburuhe ino ni point comme bahuriye ko bose nemeza gutanguza Moses Caicedo nuko atayindishwa kuko no munsi n'umukinya dasubizwa muri mediane ya Chelsea kuko nawe yaravuye muri America Latine yararusha Enzo Fernandez yagomba gutangura hanze kuko bien sûr fils Romeo Lavia ameze neza ugomba kubonera mwanya ni numero 6 mwiza nawe ariko urabo no muzi Chelsea ni keneye bazitandatu babiri ba completana ikeneye standatu aba mu umwe afise niveau yo kwa avancer avec la balle na qualité de passe nkuko kwa Enzo Fernandez mugabo nabonye Caicedo yemera oya Caicedo yemera acenga protege baro akini ivyo yumva shaka kandi equipe keneye même si equipe aragusa la vice devo ara frena rythme ya jeu mugabo uko frena rythme ya jeu natakaza baro erega go frena ni en fonction ya style yakina mwe yahindutse yavuye muri equipe ya Brighton kwa Graham Potter ndetse na bakina tikita kana Roberto De Zerbi bakina jeu de possession nivyo bamutegeka gukina mugino musi kwa Chelsea bakora invent ibintu bishasha soit barakina muri style nyaruka cyangwa guhererekanya mugabo no musi si deva kuri we byanga bikunda afise umenyereza n'umukinyi yadapta en fonction y'ibyo umenyereza mukeneye kuko pass decisive hari mugabo yitwa Nicholas Jackson yabaye intouche bonati ni hageze handi ho gufata icemezi rya nyuma directement no kuransa bar ugiye kuraba Moses Caicedo nta kibazo kandi kudatangura kwa Enzo sinibaza nivyo byakoze ko Chelsea mugabo yararushe nandi mahitamo yararushe nkuko Arne Slot yafashe Alice gutanguza Makarista Diaz Marulanda kandi urabona ko no munsi Cody Gakpo iyo equipe itsindwa ni yakombero vida ni buri ku 50%. Yari mu bakinyi babitwara dufise kwa Liverpool. Mu gihe hagati mu kibuga ahubwo kudosha bakumana yitwa Curtis Jones. Yakinye match nziza. Ubwanje ni nawe no manga lomdi match. Yabaye match kameme. Ukongera ko n'igitsinda aje gutsinda caje kubagiye amahigwe Liverpool gutahukana intsinzi. Ariko kana Mohamed Salah yatsinze igitsinda atanga na assist. Byatumye aje mu mateka uno munsi. Niwe yabaye lomdi match umwana yitwa Curtis Jones. Ubona yuko umwana zibaro mugabo akina style yo muri La Liga. Liverpool itumye iza gukwiza inkino ibihumbi 3 mu mateka yayo. Zinzinzi kipe ko yabaye okera ibihumbi 3 3000 victoire kipe business kipe nabonye na Mohamed Salah change amateka y'abakinyi bagize ubwo burokora Mohamed Salah yo kongera zimwe muri Liverpool ubwo burokora arabukuraho ubwo no musozi ahageze exemple kancha gatandatu yagize uruhara mu bitsindo ama 132 vuga ngo ibitsindi 160 assist 72 imbere bari James Frank Lampard Thierry Henry ndetse na Harry Kane kongera ko Ryan Giggs na Wayne Rooney niwe wa mbere amaze kubagirana vuga ngo muri English Premier League uruhara mu bitsindo byinshi akinira club imwe Josurinya ukana mukumva akinira club imwe Desa 30 mugabo ari imbere yiwe uwa mbere afise Desa 76 umvikana yo kinoro koro nayo kugira ngo azoyimbate avere uwa mbere vyo nuko kwa Liverpool bimeze ariko kwa